Hello bakunzi ba Elike Burundi TV ndabaramukije mwese muherereye amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese mudukurikirana ataguhengeshanya ko Elike TV Burundi ndi kumwe n'abaririmbyi hano ndabasanze kuri studio aho bari ku record rero nashaka kubamenya hama tuganire hama tubwire byinshi bibaza tuza gutahura byinshi tuza kwiga byinshi tutahure byinshi kanatsinda n'abaririmbyi b'indirimbo mpimbaza basa kutubwira byinshi yambu nashaka kumenya amazina yanyu mwese nitwa bande. Jewe ku izina ry'iwanje nditwa Kabura Janet, nkaba nsengera muri Fospair, nkaba ndi umuririmbyi wo muri Fospair. Naje ku mazina nitwa Ndwimana Salomo, nkaba mvukanye Nyanzarake, benshi baranzi ga Nyanzarake, nsengera muri Eglise Fospair. Imirimo dukora twaririmbye. Okay, Salomo, reka ntangure kuri wewe imbere ko ngaho muri kumwe, reka ntangure kuri wewe Salomo. Kuva ntabwo kumenya ni long time akigiye, ariko natangiye kumenya nk'umu dancer utamba muri kumwe na Kiza Icon. Ndavyibaza. Yes. Mbe kugira uve mu gutamba uze ko muri bindi bavuye kuki? Impamvu yatumye mva muri korale ya Kiza Icon. Ahitamo kugenda kwakira agakiza mw'ishengero rya Fospair. Ndabonye ko ntoja kure y'ishengero, nabonye ko ndoba umwana w'ishengero, camitamo kwiyunga ni korale yari isanzwe ihari mw'iyo Eglise ya Fospair ya Nyanzarake Burundi. Wagiye muri Fospair Kiza Icon amaze kwitaba Imana canke yarakiriye? Mu ncamake ndari isanzwe ndi muri Eglise Fospair, kandi n'imirimo imwe narayikora, ariko ukiririmvye ncari bwakure. Akeshi nakorera mu ibendi ya Kiza Icon swaga zetu. Reka nziga kwa mushikacu wavuze witwa nde burya? Kabura Janet. Kabura Janet. Ego. Kabura Janet ni hagitangura kuririmba canke yahoze ari umuririmbyi? Jewe cambere na mbere ndahoze nsengera muri ishengero rya Pentecoste, mpeza ndavayo ncambona kwakirwa muri Fospair, ariko ntaho ndigeze ndirimba muri make, niho ngiye ntangura kuririmba. Ndashima rero kuba Imana yamfashije kanshikana muri Fospair, nkaca nsanga ari korale ikunda kuririmba, naje ndakunda kuririmba cyane. Ndabasanze kuri Antivirus Records kwa producer Magnifique. Ntangure kuri wewe mushikacu, ni muje kuri indirimbo zingahe? Tuze kuririmba indirimbo zibiri izo tuzanye hano ku mukozi w'Imana Magnifique, turamukunda radukunda, kandi niwe yemeye kwitanga kudutangira amahera y'ugo ruririmbo, nta namvira twazanye muri make kubera akunda nawe kuririmba, cyo gituma nawe yaciye atwitangira ati nimuze namwe musohore namwe ururirimbo ndarubahaye. Reka nze ngaha kwa braza ngaha bro. Yes. Nashaka kumenya ikintu kimwe. Buga wenda kubaza cyane kuvyerekeye kwa Kiza Icon. Kiza Icon urufugwiwe bamushikiriye wagwakiriye gute? Upfugwiwe bamushikiriye ncamake ndagwakiriye kwari gumubabara cyane. Kubera ko igihe atangura gufatwa, twari tuvuye mu mirimo kuririmba mu ishengero ryo kwa mami ngaho ifu rya kabiri, ubu ari ry'intumwasha, twari dufise igikorane. Rero tuvuye muri cyo gikorane turiko turataha, niho yacatangwa kuvuga je duva ngwaye meze nabi. Rero ukuntu yafashwe mu bwo buryo, niho rero yacatangura kugenda mu bitaro, aravayo bamutora igisukari, muri make nico camuganduye. Okay, reka tuze kwa mushikacu ngaha. Sister, inyuma yo kumwuga kuririmba ko wifuza kuririmba muri Eglise, eske uririmbamo ko hava iba n'impano yawe wonezazamo umusaruro? Yani ndi Imana iri kwiranyumva, nikuri ndasabye Imana canke n'abanyumva, jewe ndifuza kuririmba kandi ndifuza kubana inguvu cyane mu kuririmba, kuko nico gikorwa numva mu mutima wanje. Nashaka mwese ndibaza murafisa akaririmbo muba muzi mwese hamwe mundirimbire gato twembi. Akaririmba nkaga chorus yari yose. So take class ya Madam Itabiri. Okay. Yes. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe
ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Okay, murakoze cyane. Imbere ko turangiza nashaka kumenya mbe eglise musengeramo yoba itumbereye maje. Ya eglise dusengeramo yo itumbeye gahifu kujya kabiri. Umanukanye kwa mabi umanukana rya barabara ryo kumukora niho ritumbeye hepfo kwa mabi. Yani ushitse kwa bufu ukirenganya kijya kiraro cyo kwa mabi utarashika ku rushengero rwo kwa mabi. Kwa bufu zijya mashini ijya barabara rimanuka noho eglise rya Fosco yari riri. Reka ndabashimire ku mwanya wanyu mwashoboye kumpa, ariko nongera ndabaha felicitation ku ntambuko muriko muratera, nongera ndabifuriza ibyiza. Amina. Murakoze cyane. Amina.